Ndasubiye kubaha ikaze hano ku Mibereho TV. Ayo mavuta mubona ni amavuta avuye mw'ivoka. Mpejeje kuyahingurira ngaha nyene muhira. Muri no video rero ngira ndabereke ingene ushobora kubikora guhera kuri A gushika kuri Z. Ni ukuvuga guhera ku ntango gushika kw'iherezo. Ingene ushobora kwironkera amavuta uyakuye mw'ivoka. Kaze ni ku Mibereho TV aho twiga utuntu n'utundi mu bijanye n'ubuzima bwa misi yose. Nk'uko nabibabwiye amavuta turiko turondera amavuta avuye mw'ivoka, rero utegerezwa gukoresha ivoka. Ivoka rero ntukoresha ivoka iryo ariryo ryose, amavoka aratandukanye. Hariho amavoka usanga yoroshe, hariho n'ayandi usanga agumye. Rero amavoka agumye mu bisanzwe naho woyakoresha ntushobora kuronka kantite wipfuza. Duza gukoresha amavoka yoroshe nk'uko mubona yo nakoresheje ingene ameze, turakoresha ayoroshe kugira ngo dushobore kuronka amavuta twipfuza kuronka. Niwakoresha rirya ryumye ryumutse cane biraza kukugora, bica bisaba ko ukoresha amavoka menshi cane kugira ngo ushobore kuronka na dukeya wipfuza kuronka, ariko vyiza koresha ivoka ryoroshe. Amavoka yacu duhejeje kuyakura mu bishishwa vyayo, ca tuyafyonda canke gucucuma, ca tuyacucuma kugira ngo yorohe cane. Bakunzi b'Imibereho TV, mu kurindira ko duheza gucucuma ayo mavoka yacu, nagira ndabashimire cane ingene mudahengeshanya gukurikira ibiganiro ducisha hano ku Mibereho TV. Kuri bashasha karibu, ni ku Mibereho TV aho twiga utuntu n'utundi dutandukanye tujanye n'ubuzima bwa misi yose tubayemwo. Turiga utuntu n'utundi, muraza kuraba n'ayandi ma video dushira hano ku Mibereho TV, hariho inyigisho nyinshi zitandukanye. Rero ukaba uri mushasha ndagusaba ukore abonema, fyonda aho hepfo handitse ijambo s'abone canke subscribe, uraza kubona n'agakengeri kari hirya nako ugafyondeko, ako kazogufasha kubona notification kuri telefone yawe igihe cose tuzoba dusohoye video nshasha hano ku Mibereho TV. Ego duhejeje rero gucucuma ya mavoka yacu, ca tuyasanza, turayasanza neza kuko tugira tuyatware ku zuba. Vyiza urayasohokana ku zuba, urayanikira kugira ngo amavuta atangure kuza aravamwo buke buke. Uyashira ku zuba, ariko gerageza ujane ahantu hatari intumo, ahantu hameze neza uyanikire. Nuko ndayakuye ku zuba, yaramazeho isaha imwe, murabona ko yari yahindutse, nca ndayagarukana nkayahindukiza parti yo musi canke amavoka yarari musi, nca ngerageza kuyashira hejuru kugira ngo nayo aronke umugisha wo guca ku kazuba. Rero urahindukiza, uhejeje guhindukiza ugaca uyasubiza ku zuba. Bisaba rero ko uguma hafi yayo, bisaba ko uguma hafi yayo kugira ngo uze urahindukiza kugira ngo yose ashikirwe n'akazuba. Mpejeje nca ndayasubiza ku zuba.
ego murabona ko yahindutse ibara turiko turarondera turiko turarironka yahindutse yirabuye, rero nca nkora bwa buryo nyene nca nza ndahindukiza ayari musi nayo akaja hejuru kugira ngo ashikirwe n'akazuba. Ubuhinga ni bwa wundi nyene, uhejeje kuyasanza neza uca uyasubiza ku zuba, ngo nta bundi buhinga mugani w'uraho, ego uca uyasubiza ku zuba. Okay, murabona ico nariko ndarondera ndakironse, amavoka arumye neza, vyantwaye umusi wose kugira ngo ivoka rishobore kuma neza, ko nahereye mu gatondo, ku mugoroba ryari ryumye, aho ndayakamvuye bukeye mu gatondo. Ndiko ndagerageza kubaha detaye kugira ngo niwabona bitevye kuma ntugire ikibazo, utegerezwa gushiramwo patience kugira ngo ivoka rishobore kuma neza, kuko niho amavuta uza kuyaronka bitagoranye. Ico tuca dukora rero, ca dukatagura ya mavoka yacu yumye, turayakataguramwo duto duto kugira ngo tuze kuronka ingene tuyakamvura canke tuyakanya, sinzi ingene mwocita, ariko tuza kugerageza gukuramwo amavuta turiko turarondera, nukuyakamvura mu kirundi ciza. Ndabivuze nabi komantere zirahari, section ya komantere irahari, muca mwandika muri komantere ati ukivuze nabi wari kuvuga uku nuku. Ego hanyuma rero nateguye agatambara kameze neza kamesuye gafise isuku, nca ndayashiramwo. Ako gatambara niko kaza kumfasha kuyakamvura canke kuyakamvura. Ego murabona neza yuko amavuta murabona ko ariko aravamwo neza kuri iyo plateau, murabona ko ariko aravayo amavuta. Ego murabona ko ariko aravayo neza. Rero ico uca ukora uca utangura gukanya, ugakanya ugakuramwo amavuta turiko turahiga. Ngayo amavuta avuye mu mavoka, ego urayakamvura ugasubira ugakamvura kugira ngo ushobore kuyakuramwo yose. Ayo mavuta rero ushobora kuyakoresha mu guteka, ukayakarangisha. Ikindi naco urashobora kuyisiga ku mubiri, aragira umubiri neza cane. Ikindi kigira gatatu, ku bantu bafise imishatsi naturelle, imishatsi Imana yaduhaye twebwe abanyafrika, iragira umushatsi neza, urashobora kuyasiga mu mutwe, mu mushatsi, umushatsi uramera neza, ukoroha, ukamera neza cane. Ego hanyuma rero murabona utegerezwa gukoresha inguvu zose zishoboka kugira ngo uyakuremo. Aho nibaza ko ntarayakuramo kwera, aracarimwo, rero vyiza urakoresha inguvu zishoboka ukayakuramwo. Murabona yuko aracarimwo, utegerezwa kuyakamvura neza akavamwo yose. Bakunzi b'Imibereho TV, ku muntu wese yashoboye gushikana ino video aho igeze, ndagushimiye cane, Imana iguhezagire cane. Ndashimiye cyane mwebwe abanywanyi b'Imibereho TV mudahengeshanya gukurikira ibiganiro ducisha hano ku Mibereho TV. Nabashasha karibu, kandi tuguma dusohora ibiganiro bitandukanye bishobora kutwigisha utuntu n'utundi mu bijanye n'ubuzima bwa misi yose tubayemo.
nuko Imana ibahezagire, ibagirire neza mu byo mukora, muronke umugisha, naho ubutaha, naho mu kiganiro kizokurikira.